ubujumbura yuzuyemo abafunga kiwanyi benshi, entertainment yuzuyemo aba escroc, entertainment n'amafaranga bafise, il faut devoir créer quelque chose kibaha amafaranga. Nuko kugira fundraising wowe wafashe umuntu wagirije umuntu ngo yakwivye ivyo bikoresho, ugaca ugenda kugira fundraising n'ubutungane butarafata ingingo, none wumva ivyo bintu ya losanse keve ko bariko bavugana umusuma, abo ivyo vyuma abo bitora ajya amahera bariko baraka abarundi bari hanze diaspora bazoyasubiza abarundi ntabazosubiza. C'est l'escroquerie, c'est l'escroquerie. Elles ont osé kuza imbere ya kamera bakarira bagasaba GoFundMe ngo kamera za 100 millions. Bijya bintu naho yo bari occasion de hope ajya amahera n'amahera menshi cyane, n'amahera adashobora ngo kurenza amadolari 3,000. Ni rya mbere twumvise Nelly ku muntu wawe avuga ko hariho bashiki ba Shetani ku isi. Neni bahari kugira umuntu mwite mushiki wa Shetani, uwo muntu aba yakoze iki? Aba yagize ari umunyakibi. Rero Shetani yari ciza kimuvamo, ni groupe ya yindi nyene yashaka ngo neraje mu mpimba, urabyibuka bararira. Ni ya groupe nyene yashaka ko Juste Gaera aja mu mpimba, ntibarizi wabona. None wewe wewe bashatse kugufungisha kanga ngo uje mu mpimba. Tubasabire leta ibahe parcelle bubakemwo prison babemwo kuko barakunda gasho, barakunda gufungisha, abakunda gasho, bakunda gasho, barakunda ko incrimino abantu. Mugabe ico nzi nta nguvu bafise. Isi yose yagomba gufungisha abantu vyama bipfa n'ivyama ivyo bama bashaka gukora vyose vyama bipfa. Twama tubona Nelly umenga nkuko wamuvuga mu makesi bajya abakenyezi bama barimwo, umenga biraborohera gufungisha umuntu. Bega ico kintu cyama gituma bajya abakenyezi hageze ubutungane umenga umuntu wese baburanye biroroshe kindi bamufungishe baza ko ari giki. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwira ko kuri micro rijo nyene Juste Gael, inyuma kamera mwita umusaza nabakoya muri ndabazana ngaha. Turi muri bartender chez Willy neza na neza ninga kuri Gare du Nord ahanyene ku interekwa iruhande haruguru gato yiwa abantu, ikibanza ciza abantu b'Imana gifise ibintu kama urubahura usanga gushika no ku rucato rw'inka kwa kuri ahandi. Nabakoya muri ndakubwira ko nabazaniye umutumire uno munsi nase wundi ni Nellynat kwa kuri ahandi all the way from Gitega Park Capital kwa kuri ahandi. Ndabura ko byose komera ndakura musaneri. Wiyumva gute uri ngaha kwa Willy? Niyumva neza bivanye n'ivyahabaye. Urabona gutakaza ikibanza nka kirya insanzi n'irya antuko gacubona kandi hari ahandi yari yarateguye atarazi. Mu bisanzwe hari ibintu Imana juste idukoreramwo tukabikora tutazi impamvu. Yego. Kandi urumva yuko yaciye ikibanza ciza. J'ai tant aimé, nakunze n'ukuntu yaciye agira pave ibarabara riri kuri iki kibanza. Abantu muri quartier iryo barabara ryose kari pave. Abantu muri quartier bace barongeraho akoyoko. Turugwaruka nabonye n'umujene akiri muto, antuka ni gusupportingana nk'abajene. Wow. N'ugusupportingana ari muri design ngigiti, ahantu hari igiti, hari amarenga, hari amashugwe, urumva ni Nelly ku gasakazo. Kandi yumvise ko nawe yavuze ati ya gikorwa cyawe kirimo ubwenge bwinshi cyane, ataranashika ofete n'ibindi. Ni byiza cyane kuza turasupportinga abantu. Yanakwemereye kuzoza Willy? Yemeye kuza Gitega, antuka ni byiza cyane. Tumushimire cyane kandi na courage. Nelly, ibikorwa muri Gitega bimeze gute? Muri entreprise yawe twasize tuyihezagiye turibarukira. Abagwiza tugari mu yakire mushire mwishira hamwe ryanyu nandi umugwiza tunga. Vya vrai ou Nelly n'umugwiza tunga? Rero coordinateur yavuze turi ku mugwiza tunga Nellynat. Jambo yavuze. Kaya kugapeshe twarabaye abagwiza tunga. Antukani umundwi yahera Juste. Umundwi yahera nariye urabizi je sinishire. Yego. Umundwi yahera nari cyane ndiko ndaharura amafaranga urabizi.
nicaye ndiko ndari amafaranga dimanche soir nko mu mago je nahamuhira 1h 2h mba ntaje hama rero cyane mukajya jambo rivuga riti umufuko wose uronka amafaranga cyaravuga ati president Imana muhezagire ndabwira petit frère byose yihujya yaje umufuko wose uronka amafaranga niko ndaribona ubu ndaritahura akamaro kari ya jambo ndashima Imana ikibanza bacakiriye neza twuguruye tutazi yuko ofite je nuguruye nihaye nka une semaine kugira niteguriye kugura ibikoresho ibiki ariko ujya munsi vendredi twuguruye samedi twatewe n'abantu uku dimanche dutegwa n'abantu uku ugeze aho mvuga ati none sabe nkoresha iki hariho amaresitora hajya nyene nirira ibijumbura ibiharage nyene ndi kuri tere ndiko ndakora cyangwa ndiruka ari muri z'amasahani yanyu baraniza amasahani tuca tugura ibintu nyene d'urgence dushaka mu gikoni dushaka ibi guhera ico gihe je mu mutwe sinzi ko nzoshirayo n'icupa kuko urabona ko ikibanza gusa cy'imanza mugabo bivanye nuko abanyagihugu bahakunze nta kibanza bari bafise nka kijya yego kandi n'ahantu bari bafise guteramera muri jardin ntihabaho même si hariho amahoteli afite amajardin mwana tujardin duto aba ari hotel kandi urabizi mu mico y'ikirundi umuntu akubonye kuri hotel uri nk'umukobwa cyangwa uri nk'umuhungu acavuga ati yaryamanye n'umuntu nivyo mu mutwe twihiga icapo c'imico yacu mbwa rero bo babonye hari espace nk'ijya yiwanje tukabaya kishimira abanyagitega n'abanyabujumbura baraduga abete ni kibanza nyene c'ingenzi barashika ubu dimanche siganakira amafamiye juste ukabona amafamiye araje n'abana bakicara umuzingi bakarya bakanwa kandi n'abakomanda ama brochette weekend inkoko amasupu amapotage bagakomanda ubukwavu bagakwavu rero barakarya cyane gose cyane nta n'usaba umukeke ni agakwavu inkoko hagira neza antuka sinzi ukuntu bivuga antukuri nzubona ciye manuka nuko mba nabonye ko hari evolution nziza gwacagiye tumfasira bw'amantu kibujumbura je sanko ahiba yego wowe uri mu gihe wakuye amaboko mu mpuzu ariko tusigaye tubona abandi bigeme basigaye bakozwe nivyo gufasha ni vyiza ariko twabonye ikintu cyitwa GoFund cyasubiye kuvyuka mu Burundi abarundi twamye dushikirana ariko vyongeye mu muco wacu ikintu cya GoFund uravye ngene kimeze gisegahere abantu baze ngavuye ngo Nellynat afise inzigo afite iri niryo jambo Nellynat afise inzigo ndarimenyereye si jambo rije ubunyene si jambo nawo gira commentaire riwe ryajejo hirya yejo ni jambo kuva ninjira mu entertainment bame bamwe none juste ushaka kumbwira umuntu sukwiyemera ushaka kumbwira umuntu nka jewe ko nashobora kumva ko nogirira inzigo peut-être que wowe byose tawugira inzigo ko wari turi muri meme business kandi what turi muri meme business just amugirira inzigo umuntu wese afise umugisha wiwe kandi wowe nyamba Imana itagufashije ngo uronke n'uzeye uronke uburyo bwo gukora cyangwa uronke Imana itagushize ku yindi standard ni kusikosa ry'abantu kandi sikosa ry'Imana nuko Imana yadutoranije twese ntogenda tungana rero ikintu gihari je nashaka kuvuga nashaka ndakubwire yuko yego je mu bisanzwe ndi umuntu akunda kugira analyse y'ibintu bigwera muri entertainment moi je suis bavuga procureur mu gifaransa bavuga gute nuko nyene ni procureur oya umugdamu ni procureur nyene la procureur yego moi je suis la procureur wa muri entertainment uzaye jewe nzokwama ntimanza nzokwama ndabavuga nzobavuga kandi uya jewe ndakwiye kabina abantu bakaza baraza bari ya consultance hama nkumviriza ibibazo byabo
binashobotse nkagira na partenariat na guverinoma avuga ati hari abantu bananiranye raba mu basubize hamwe babumvikanisha bitagiye mu butungane bitagiye mu butungane mugabo bigahera neza nkuko dora tubira tubikora rero ikintu ushatse kuvuga iyo ndiko ndagira analize y'ikintu nuko mba mbona yuko vyarenze kandi mba ndiko ndonka ama message y'abantu nturagira ico uvuze hari n'igihe je mvuga ati s'il vous plaît mundeke basi na jewe ni concentre avec ma vie je mfise ubuzima butandukanye juste Gaël si shaka kuvuga ati ndafise ubuzima bwa famille ngo sindarongo ariko ni vuba uravyumva rero ikintu gihari ari ubuzima bwa business hari ubuzima bwo kujera entreprise abakozi ubwa mbere byari byoroshe ko nanje umuzamu n'umujardinier nuko risuku mugabo ubu ndajera all the team je mfise abantu ngenda kubwire simvuga ama service bise haji wanje mwaragira ndakubwire ko twebwe hajya a groupe yose turi abantu turi nk'abantu bashika kuri 15 nanje nishizeho urumva yuko amahera munasora ku kwezi kandi afise team kujera abo bantu kujera igikorwa gushaka abantu baze baronke service nziza ibintu bikomeye nacanja ko n'ubundi buzima bwo kuri réseaux sociaux ari nabambaza ubijera gute ndabijera ko n'Imana yanoranije muri vyose niyo hagera ko Imana ivuga ati Nelly harageze yuko entertainment uzima nzozima kandi abantu bazosubira kuvuga kubera kuri kurubaka wowe utigeze ugira GoFundMe bagufasha none ngire GoFundMe Gaël jewe ndafise Gaël nuze ndafise Gaël ugirira byose Gaël ni impano Gaël je nazaganarira ikazo yumye ndashaka GoFundMe mu engrais chimique noza nkabigira jewe kabigatwengwa nta keza mugabo mu bico y'ikirundi umurundi ntasega mu mico y'ikirundi umurundi ajya karavye mu mico juste kuva nakabayeho n'ubwa mbere mbonye abantu baduka bakaza kuri réseaux sociaux bo muri entertainment bakagira GoFundMe elles ont osé kuza imbere ya kamera bakarira bagasaba GoFundMe ngo kamera za 100 million aya nuko nyene leta yiwacu urabona nk'ibi muri uti n'ubusuma bagomye kugira ubusuma bwose c'est escroquerie tubwira idonido vyagenze bite erega ni escroquerie yo fundraising nzi ni fundraising zo adusharinga z'abantu bagwaye ingwara zitandukanye ama cancer amafyigo ibiki bashaka kuja kwivuza kugira batereregwe n'abantu batandukanye abantu mu bihugu by'abazungu ko nibo bakunda gukorwa ko nizo ngwara ikindi naco cha fundraising ugiye kugira uragira fundraising yo kurondera ubufasha nk'abantu inzu yaguye kuba abantu bafise amikoro make dans les villages abana bafise ikibazo gitandukanye ivyo mugabo ni domaine ya humanitaire niko uravyumva kandi ivyo bintu tumenyere fundraising ya kamera 14,000 n'amajana 5 vy'amadolari diaspora musamaera menshi akora cyo nguramwanga tubwire hari ibintu bitagenda neza uravye ingene ijya GoFundMe yacinyaruka gukogwa vyerekana wo tubwira idonido ibintu bitameze neza amakengu ufise kujya GoFundMe bon abona juste toute vérité n'est pas bonne à dire ariko wowe nta nari muhisha ukuri ariko ikintu gihari kugira fundraising wowe wafashe umuntu wagirije umuntu ngo yakwivye ivyo bikoresho ugaca ugenda kugira fundraising n'ubutungane butarafata ingingo none wumva ivyo bintu ya le sens ya rien mu ivyo bintu bitahurika fundraising twumvikane abafana b'umukubito ibintu vy'amarangamutima mushire ku ruhande ubu hariho ubufunzwe kuvoza amatohoza sivyo quelques jours umwana afunzwe fundraising birasohotse narinzi barindira ubutungane bukeza canke
bukamushikira kwicaha nyamba ari umusuma yaravyivye nyamba baratoye aba complice bakagirira ngore wayi kimwe kintu je shaka kwibaza wayi none ko bari muri PJ Police Nationale bene uko bayita Police Judiciaire pardon ko bariyo eske Police Judiciaire ni hamenye yuko hariko haraba itozwa ry'amafaranga ryo kugura ayo makamera ntihabimenye ico gituma bakwiye kuza bararaba ibintu bibice ku marezo sociaux parce que azogera igihe baza barabazanira ibintu mu butungane usange biriko birabacafuza ama reputation yabo kuko ibibaze baririnda ibintu vyo muri entertainment bije mu butungane kuko ibintu vyo muri entertainment bigiye mu butungane habamwe ibintu vyinshi cyane vyinyegeje inyuma dore juste ari ngaho yinjiye mu butungane kandi bamwararaje kuri ntuze nzikora amasezi tafara bamwararaje kuri réseaux sociaux yuko yivye nawe aravuze ati jewe naco niyagiriza reka sishobora no guhunga baramufasha video recherche irasohotse baramufashe ku izone muryosha amatohoza wewe akavuga ati John ari namaze gushikiriza ibikoresho kandi jewe akazi nagahevye nari nkora handi eske none abasiti ngo twarabonye yinjira none mubonye yinjiye ngo twamenyeshejwe yuko yahinduwe atagiko akora mwene kwibwa eske wewe none kubera kutari wamenyesheje abasiti yuko wahinduye abakozi uraravyibagiye navyo navuze eske yarafise urufunguruzo yaracoresheje uwundi mwanya ngo yarafise ifunguro afite ibintu biri fru cyane biri muri ivyo bintu mugabo umuntu azi ukuri kose nibajya abagore birijije barazi ukuri kose barazi ukuri kose ukuri kwawe ukuri nyene kwa makamera shati kwa makamera yaba yaribwe shati kwa makamera yaba yari yarakoteshejwe ahantu atarasubizwa shati kwari motive yo kugira baronka amafaranga byose birahari ubu Bujumbura yuzuyemwo abafunga kiwanyi benshi entertainment yuzuyemwo aba escroc entertainment n'amafaranga bafise il faut devoir créer quelque chose kibaha amafaranga nuko twe tubibona mu entertainment kandi ibintu ushobora kwiha kwinyishu nta kuntu umuntu afunzwe kumvo z'amatomboza kugira bamugira umwere canke yitwe ko ari umusuma yavyivye bagaca baduka bagaca bagira fundraising go funds bagaca baja kwikamera bakarira ubu amahera agezwe mu 500 vy'amanuze vy'amadolari y'amakanadi ikintu cyari gihari ayo mahera yari kubasezi na ministere publique ikayafata bimaze kuyafata bakagira amatoza bamenye yuko Keve ari we yivye ayo makamera amahera caja muri intérêt public z'igihugu ega nuko nyene bimeze jise rero urabona abantu bari mu butungane mu ministere ibintu vy'amatongo urabizi baravuga ati okay ano mahera y'iparcelle mu matati y'abantu babiri ano mahera ntasubira gutogwa n'umuryango ano mahera aja kuri konte ya sentare hama umusi sentare yaciye urubanza ano mahera arashobora gusubizwa umuryango bakayabasubiza byamabiba n'ukuri aba bakabona ati uyu uyatoye nagende suru kuko yari ko ariba umuryango cyangwa yari ko ariba bano bantu nuko vyama bihari yari ikintu gihari niyo baje bagasanga wowe ufite ibintu vya fraude le ministère de la justice yari yamigira 20 aux enchères y'ibintu yasezishiye abantu bivye canke amazu abantu bagiye bari bamaze abantu cyama biba yari ikintu gihari nushobora bijya bintu nawo vyakabaye kandi ndazi yuko abategetsi benshi biwacu batwara ama institut atandukanye hari ibintu byo kwiyezo socio batamenya nk'ivyo vyo ko bariko baratoza amafaranga ndazi yuko inzego za PJ ntavyo zizi rero ko urubanza ruhari canke rugira ruje muri Sena rumvise ko ku musi wa kane bagenda muri Senare parke Ntahangwa iyo ngakwa Giswazo barabe rero babikorereko kuko yamba Keve yarivye akaba no mu butungane hakaba ariko bamushize mu butungane kugira bariho ivyivwe suko juste rero mu gihe bobo bariko baratoza ayo mafaranga iyo fundraising ageze mu 5,000 ahubwo ngirageze mu 6,000 vy'amadolari y'amakanadi mbwana nta sani hari ni y'amanyamerika naho haba ari sano ariho n'amahera
barabe rero yuko uyu muhungu batariko baramurenganya aba bashatse kwitoreza amahera. Hama ayo mahera nyama bikiri mu ubutungane buhagarika ico gikorwa. Hama mwobrige ayo mahera kuyashikiriza ministere publique cyangwa aje kuri konti ya senare mu mvo z'amatohoza n'ubu. Hari bindi jewe sidamwanga mugabo kuri nuko bimeze kuko yaba keve akaba yaragize akaba keve kuko n'abantu barabivuze bati none ko bamufunze keve ariko araja mu butungane batonda misi yose kubera iki none ayo mahera bariko baratoza bazoyasubiza beneyo hamwe ivyuma vyoboneka none ntumva ko ari gusuma juste uti hamwe ivyuma bibonetse keve ko bariko bavugana umusuma hamwe ivyo vyuma abo bitora ajya mahera bariko baraka barundi bari hanze diaspora bazoyasubiza abarundi ntabazosubiza c'est l'escroquerie kweke abantu baza kuri rezo sosio bakarira bakigira les victimes ok hariho uwundi muryango uriko uraca mu ngorane mama Kevin ntariho amadeplacement ntariho amayinite ntariho ibiki ntariho umuavoka Keva kanya yaba ariko arakora ariko yarikeswe w'icaha ariko imbere ko yekeka ko w'icaha yarashoboye kwararazwa ku marezo sosio nk'umusuma mu gihe ubutungane butarabimwagiriza mbega kwararazwa hajya urabona ko hari kosa bajya abantu bakoze ni kosa kuko nyamburi kurarondeza umuntu mu gihe ubwa mbere utari turi ubutungane ukamwararaza kuri rezo sosio iyo ni kosa kuko yaramwaraje ko ari umusuma uba wishe image yiwe uba wishe carrière yiwe kuko c'est un caméraman photographe ashaka kuja gukota icuma ahantu bakakimwima bakavuga ati twarabonye warivye ibintu atigeza vyiba ico ni cyaha cyambere utibagirije umuntu kugwikwego none bamagirije umuntu batarana ujana mu butungane urabizi bajya abagore je ntiduhuza je nabise ko bari bashiki ba Shetani nabavyara ba Shetani jewe ntiduhuza urabizi ko dufitaniye na jewe urazi ko twagiranye amakonfi mu butungane nawe urabizi ko mwagiranye amakonfi mu butungane maribudije dadu urazi ko bagiriye amakonfi mu butungane none bama mu butungane rega n'ibindi tutazi bama mu butungane barimwo twe tutashaka kumenya bama mu butungane je sais pas si nguvu bafise zo ko bama mu butungane sindabizi jewe mbwa bico nzi nta nguvu bafise ubwo niba bafise abavoka batuma imisi yose bashobora kwama mu butungane ntabyo bafise barikanga ko peut-être bari abantu bahambaye mugabo nta kintu bari vema nta kintu bari ukwikanga kandi ububi bwabo jewe yari umuntu yambwiye ati Nelly tubasabire leta ibahe parcelle abubakemwo prison babemwo kuko barakunda gasho barakunda gufungisha bakunda gasho barakunda kwinkrimino abantu imutera imbere none yajya done amurazi ko yagiye akayagiriza jewe ngo shaka kumwicisha ne muravyibagera ivy'abantu akagenda kuri Twitter agatubwira ngo two tumwirukanga inyuma y'amatungo nayo matungo aja kuririra asaba amakamera nari nzi ko matungo yafise nusaba imfashanyo c'est quoi ça ngo nibabidone ko bama batwereka ko aba boss lady bafata amatike y'indege bagiye muri Europe bagiki basaba amatike y'indege kwideni berekana amahera badafise y'abantu rega ibi ni vya bintu uzosanga ari babantu kugira abaje hanze baca batubwira ati nakaniza amahera zurayacisha kuri konti abantu babone ko konti iri kwiraba movement ishaka kuzogenda hanze cyangwa basanga ni abantu baba bashaka gusaba abantu intererano nerera itike nerera yanzogenda hanze fisibi none ibyo bintu byose bama bagira c'est show navuze entertainment nta mafaranga bafise entertainment ni escrow gusa nicyo gituma jewe nakeneye escrow mu entertainment abarukoma baza babumbira Deni amari umufasoni yagiragire ya ngo 2 ans urabona ko bigeze guharara ibintu by'ama divorce bazana abagabo ba divorce abagore ba divorce hari umugabo bazanye kuri ekran aza kuvuga divorce umugore wiwe ngo yababanye na ibintu byinshi
ariko uwo mugabo si umusene kandi uwo mugabo umugore wiwe ntibari bwanavane ntibari bagize separation. Iyo interview yatumye umugore agira igikomere kininiya cyane ku buryo uwo mugore yaciye afata decision yo gutanga divorce, kandi divorce itari kuhaba bari gusubiza hamwe n'umugabo. Ivyo ndabivuze kubera ni biri mu bintu uwo mukenyezi yaturondera aratubwiye kugira gusa uronke imbe bayita amavyuzi sinzi ngene bavyita viewers je sais pas muyaronke mugabo waba bajundi muntu. Uwo mugore yama abasabira kuzokwishurwa ikibi bamukoreye. Ivyo rero ni vyiza. None urabizi abantu benshi tutoza tugavuga ngaha bagiye barakorera ibi bitandukanye. Bisanzwe ari abantu bakozwe mu bibi, personne n'est parfaite na Nellynat umweranda mugabo jewe nama navuze muzomora ukuri kwiwanje, muzomora umunwa wiwanje, ariko murabizi nta cyiza kiva muri bajya abantu. Sije nganda baponde, ariko shaka ko rimwe na leta inzego z'ubutungane ze zirakurikirana ibintu byo ku marezo sosio, kubera yuko ivyo bintu biriko biraba nta hantu na hamwe birigera biba. No muri Tanzania hari entertainment iri hejuru za Nigeria, nta musi numwe biraba. Ntibiraba ivyo bintu, ntibiraba ve. Ni rya mbere twumvise Nelly ku muntu wawe avuga ko hariho bashiki ba Shetani ku isi. Neni bahari kugira umuntu mwite mushiki wa Shetani, uwo muntu aba yakoze iki? Aba yagize ari umunyakibi. Rero Shetani yari ciza kimuvamo. Juste nagwaruriye ngede maruri bibi bamaze gukora. Ni groupe ya indi nyene yashaka ngo neraje mu mpimba, urabyibuka bararira. Ni ya groupe nyene yashaka ko Juste Gaera aja mu mpimba, ntibarizi babona. None wewe bashatse kugufungisha kanga ngo uje mu mpimba. Ni ya groupe nyene yagiye kugwana n'umugabo wiwe, uravyibuka ijyankuru. Umwe muri bajya bakobwa nyene yagiye umugabo wiwe agwana muri Maribu, security ramusohora, acaza kugwana, aca kubitana n'umuntu acararaba kubera kuboregwa. Aca yirukanga muri police zone Rohero ngo bamwiciye umugabo, ngo nibarihe ngo amahera, ngo umugabo bamuvugije ko ngo bamutwaye za scanner zakirangira za scanner nta nizo yagiyemo. Kubera ko ari abantu bakunda amahoro, mwene Maribu DJ Daddy arariha imiliyoni bamuciye ngo nizo bakoresheje kuvuza umuntu, naho wapi. Umwe muri bajya nyene bagore. None siniko ndakubwira. Bacavuga ati abasekirite ba Maribu, umusekirite umwe bari bamukuye n'iginyo, bacamuvuga ati ngo ni bamufunge ngo yaswe kumwicira umugabo. None nivyaheze ari uko nyene bari bamukuye mu iginyo babigiyemwo bakaca bamusohora. Niko ndaguha akarorero, ndio ndaguhora bwinshi. Turagiye ntawuzi umukameramani wabo Nuru icatumye avaye. Turavuyeho ni byinshi. Turaje Franike aronsa akazi kuri Irebe FM. Ujya mugore mushiki wa Shetani ari namura acagenda kumuteranya na mwene Irebe FM. Burya rero je uburyo ndondegwa ndabijemwo kugira asabira ikigongwe Franike ibandanyiriza akazi ko niyo yarakivyara umwana, yarakigira eta civile, yarakeneye amapampers. None uwo muntu umva afise iciza. Jamwe espionako ambwiye ati wataye akazi kuri TV yanje, ni wasezeye ibiki. Franike nawe kubera ko atarazi yuko ari muri piège arishura ati burya rero jewe sindagusezera, ndacari kumwe nawe no ngaha amasezerano aheze nzoza kukubwira. Bon, duhejeje gusezerana nyene twabihejeje mugabo nawe nzoza kugusezera. Acafata ya audio acagenda kwitwara kwa mwene media ngo uri gukoresha umukozi akorera iwanje niwanje ngo ataransezera ibintu byinshi. Akazi kaba karapfuye, pamperse y'umwana barabuze, acaja mu macungu yo kwiyumvira hawo agiye kuba ku rugo kandi yarazi ko arosa akazi. Nico si kibi. None ubu naho mu nyuma turaboye niwo bavyaranye araje kuri TV aravuza ububi bwiwe, avuga ati vyinshi nani byo novuga. Mugabo je ari maze imyaka inganje muri depression y'ivyo nakorewe, kandi yarashizemo n'imitahe hajya muri bijya byose.
wa mu DJ mu nyuma sinzi n'izindi conflit zavyutse navyo nzi n'abandi urabona uya wundi dada bakorana nyabavuyemwo kubera iki baracinyizanya bafise ububi bwinshi bafise amacakubiri muri bo bafise ibintu bitabaho cyane ibintu byo bashobora gushingira inari ari kujya mu myanyica makuru wundi akora muri kiya kinyamakuru kindi nta muntu n'umwe atamujigirira ariko ari umuntu muzima indira gato turaje uvuba hadutsindiye yindi ngorane yundi kandi nyuma ya umuntu amaze gukoresha abakozi bose baguma bagenda batanu bamaze kugenda inyuma yo muntu umwe atanu umwaka urahera atana simu urumva yuko abari abantu sinzi ngira iyo bashiki ba Shetani ha mikini naco urabonye ivyadutse kise tubandanye sinkeneye ko abantu bavuga ngo ofisi inzigo harabavuze ko bijya bikoresho byose bitashikana amahera amadolari 14 vy'ukuri nivyo nta samiriyo yavuze ngo zikeneye ngo samiriyo mugabo wewe dernier amahera yavuze ko ngo studio yamukosinze samiriyo byose hamwe mugabo ubu aciye azavuga ngo akeneye kamera za samiriyo wataalamu wa mambo niko tubita les professionnels mufise amamedia mukotesha ivyuma mugura ivyuma bijya bintu naho yo bari occasion de hope ajya amahera n'amahera menshi cyane n'amahera adashobora ngo kurenza amadolari 3,000 ibihumbi 3 by'amadolari naho wagenda kuri Amazon ukaraba no mu mahero hari za 800 euro 700 euro naho zo bari zibiri zingahe ajya amahera n'amahera menshi cyane tubwire ko studio yose bayigize cambriolage n'intebe baratwara n'amamikro baratwara atari kamera canke vyahiye vyose hama atangure yaze nyamahera naba leta ni yasezise yafate hama baje ubutungane nyambabweza keve leta ici yagumane yatware mu yahemba abakozi uti ari ubusuma bushasha bwadutse nubwo n'ubusuma bigafunga kiwani bariho ubusuma ubwo ariko aravuga ati abakenyezi hajya ntimubesha ko yacuza tukarira hayo nuurira akarahira umwana wiwe ngo ndamubure ngo ndamubure ngo jeruve wanje akarira kandi yari umufunga kiwani wa mbere akemera akarahira ku mwana wiwe cyama byabana nige bazita les larmes de crocodile turi mu gihe entertainment none rega bose n'ingare rero numwe umwe nuzi yuko umugabo baheruka kugira mariage we vyarase batamaranye bambaye ngira umwaka umwe byari zigizigi nuzi yuko umugabo ni yuwatse ugenagira kwiza umwaka yibereye n'umugore wiwe nesha tuvuga ikosa ryari ku mugabo ryari ku mugore undi nawe ujya nawe ariko ndakubwira ujya nawe none badidiye muri marira ujya nawe nuzi yuko baba bama bari muri gidigidi n'umugabo baba bariko barakubitana bagigurana uti ningare bajya ni timu y'ingare za Satani batubwiye ubunyene ko bafise credit banda nta credit bafise none rega bunone ko bavuze ngo nagwiza atunga ngo bararose imitahe nta credit bigeze bavuga ko bafise mugabo no musi byose bace baza baravuga ngo bafise ngo na credit ngo credit y'abandi baratwereka abantu babahaye credit turana ikintu gihari juste kumva yuko mu mutwe dufise kwama dufashwa kwama dukrea utuntu kugira abantu ngo baduterere kugira ngo abantu ngo badukorere ngo ama mariage bankorere anniversaire bangirira ibi ntaco tuzovamo kandi iyo mentalite iratwishe tuzokwama turi muri ivyo nyene kreya juste wowe nyamba YouTube vyanse heba genda urime mutima yarahevye akazi muri Trakome afise nimero matrikire yaraheba akazi aragenda kurima ubu abafise ivyondo mu akagazura imigazo kuko nashobora kubona ko ikiraya cyararanye nashobora kubona ko imashini nyamba yagize nabarasubira inyuma akavuga ati oya akagazura mugabo après kugazura aragenda gakaraba jewe urashobora kusanga kuri jardin ndiko ndagirane ndabagarira amashugwe mfise inzara zikononekara nagenda nkakaraba neza nkasubira nkabanye n'inzara zigasa neza
cyangwa ugasanga uruzara rwavunitse rwagize iki mugabo ejo nkakora ejo nkagenda juru nsanga mu gikoni jewe ubaze abantu bombesha ute le weekend jewe baje bavuga ati nyene nyamacoma kwenzi yuko jewe ukuboko kwiwanje jewe abantu barabizi kuva kera fise restaurant naho nahomvye ubu nabigarutsemo kandi ndashima Imana ko yabigarukanyemo ikintu gihari ndagenda nkabati shira kwa makara teka kati bitunguru giruku nagirane sindabanga imyotsi biki dernièrement réception de mariage nagiye mu bakozi ndavuga ati okay cyane inkwi duteka inkwi tunyarutse duhishe kare sinarabiki kwiga dira ndakubita kwidira nkateka mugabo mbonye nafashe ivere yanje yave umusongi kubitira snap uravuga ati la vie est belle yes la vie est belle mugabo derrière yo la vie est belle hari ibintu dukora none wowe nyamba ushaka kugumuri guce bambone kiriri garden wasavye deni wabesha abantu ujya muri yagwaye amahera ayakorera ijasho rega ba diaspora barahasinga none kuko ba diaspora badashobora kumenya yuko bano bantu babaye escroquer diaspora kugenda uterera amafaranga mugabo umuntu wiwanyu mu kuzine wawe nishobora no kumuha na 50,000 agura ubukwavu bubiri yororo umuvyarire ntushobora mugabo kora wigire mauzo nagize fandre natanze naramuhaye nakamwe amafaranga samireke biriko biza kuyindi poem idasanzwe uriko urabitubwira turacari ngaho Nellynat uriko urabitubwira ariko kubera iki harakunze kuvuga ko muri entertainment dusigaye dufise abantu ba fakinga cyane ubuzima eka n'ubyo nyene ni faking ni gufekinga ari gufekinga igituma ndakubwira yuko ari gufekinga life ari n'ubweswe umuntu aje guterereza ayerekana amahera bafise nananiri waha ne kuri irya fundraising baratweretse aho bananiriwe batangiye zero sishobora gushavura shaka gutwenga ngayishavu ryo riraboneka kuko kwinkrimina umuntu kugira uronke benefice uronke ibintu umujyeko ibintu ivyo bintu naho byari bwakara abantu derrière les caméras derrière les écrans babona ko ari les femmes battantes suko babayita des femmes battantes des femmes bakora tout pour leur vie pour leurs enfants nanana ivyo bamabavuga none ko batwemeje yuko bifise bashoboye bafata des avions bakagenda ngo guserukira Burundi kugira ibiki je sais pour barungika ko ministère ya culture canke guserukiza ministère des affaires étrangères niba yabarungitse why none ayo voyage bagenda barakora entreprise yabo ni yari yubatse est-ce que entreprise yabo na ko batanze numero de compte ya entreprise yabo compte zabo na movement na mahera bashirako ko baba batwemeza ati income y'amafaranga ku kwezi hinjira mahero menshi ayo mahera jahe none kuki batari kutwereka igicapo bakatubwira bati twebwe entreprise yiwacu gaye yari fisa amahera ya twakuyemwe abakozi twakuyemwe ikibanza twakuyemwe igitoro cyo kudeplacer peut-être transport y'abakameramani ku matere twebwe dufise nk'ibihumbi 10 kuri konti murabe aje nyene bariko bararira bace je nabavuga ati show us your account banking hayene bariko bararira bari kutuzanira bayita twabasubira kandi kudekona bayita situation bancaire navyo nzi ko ariko bavyi historique bancaire bakayitwereka bati murabona twinjiza ku twahereye dushira ko mahera kuri konti uku aha twarakeherewe mudufashe muduhe turonka ya kamera mwongereze aya dufise nibaze ko ari amahoro uti bari kuvuga ati turafise amahera nganuko bari kutubwira ati turafise mu bubiko ngaya banke yacu ngi historique bancaire twe tugeza aha aya niyo dufise ko kuko barakwereka yasigaye ko
bakazuminga cameraman akegera akazuminga kereka abantu hama abantu bakavuga ati okay turabona ko natwe dushaka guterera mugabo mukuri uti nta muntu yaje guterera umuntu yahora ahembwa amahera kandi yafise yari kwerekana nawe makafise bari kutwereka kuko bafite bya bindi twama tubona ko bafite amafaranga badafise bara sufferinze bararemvye barumye kujya kw'ikigori mutetezwa barumye na mahera bafise ni bya bindi byo ko batubesha bakatubesha ko bafise amafaranga na mahera bafise nayahari just entertainment ni escrow entertainment ni gufaking ubuzima Undi muntu musi itegeko ryo muri Europe ryamufasha sindamuvuga nga mugabo wo muntu ari muri entertainment yagiye hanze caraherayo muri Belgique ni yaba ubu Escroquerie abantu umunsi nakoze live nzomudarapo nguma ngenda buke nguma ndeka kandi ndabimaranye nk'amezi 3 baguma babima ubu nabo bantu bavuga ndabivuge ngira babazije ko nari igiturire mugabo we Escroquerie juste burateye ubwoba uriko bitubwira hoko gwiki kugira ngo iyo ngeso yo gusegerereza ku bantu bakorera amafaranga igabanuke hama umuntu afashwe yamaze kwerekana ivyo afise ati ndafise bikeya nterera uhanurika abarundi muri rusange ego hoko gwiki nuko inzego ziri mu butungane yo zironse amadosiye y'abantu muri entertainment ziwe zigenda buke zikora nka tohoza imbitse zirondere n'abandi bantu muri entertainment babaho umucukwiye kuko nk'ibi nivyo gucafuza igihugu none urinze wumva abantu bidoga ngo Burundi nta butungane buhari ngo Kevin yari gufungwa ngo kubera bagize fundraising numva igihugu nzego ariko bazicafuza siko ziracafuka ko tabutungane buhari kandi ubutungane buhari baba batunganyirije bose none entertainment bihera binaniranye uko umuntu wese avyutse ngo ngiye kwitwara uko umuntu wese agize iki ngo ngiye kwitwara ega n'ibituguma tuvuga habati ngo butungane none nta bintu bufise none gute ubutungane nibumenye yuko hariko haratozwa amafaranga yababa 5000 antwenge bageze mu 600 ntavyonze uci yashira kuri prix ya beurre bizwi n'amategeko ni amamiliyoni 15 arenga urisura ko ayo mahera azovunjirwa muri beurre cyazoca muri marché noir agiye muri marché noir urumva ko amahera menshi Negayo ntaja muri berbe warasi bacishije no muri berbe ntaca muri berbe ayo acaca kuri marché noir arumva aciye kuri marché noir juste niumva yuko kabakabaye arumva ko baca baronka amamiliyoni n'amamiliyoni abadiaspora bakora gute nimba nyamba ibi babigize nejo après nka 2 à 3 bazobisubira ndakurahi bazobisubira kenshi amahera nk'ayabonetse arateranya abantu ahubwo vyiza bo katana n'imitwe bagacana mu hagati yabo parce que ikintu cyose dukora tusopace sindiko ndashigikira Keve sinzi kuri kwiwe mugabo uri kurabira ukuntu bimeze urabona ko bino bintu birimo amayeri menshi cyane harimo wesco bwinshi cyane gose uratoza cyane muba muzi Keve azwi nk'umusumo oya Jora shima n'abafotografe n'abakameramani bandondeye n'abakameramani bandondeye ku buryo beme no muri groupe zabo bagira amadeba baravyiyamiriza baravuga ati tumurondere Nellynat tumubwire Nelly abadiaspora hano uri kugira ngo ntibazo baragwa mu mitego y'ibintu biba vyateguye kugira ngo bibi bonyene je ribaza yuko erega none juste hajya bagenda kuraba nkara prepare usanga ari abagabo baterereye mu faranga la prepare ugenda kuraba ijya fundraising ukaraba uzosanga ngira nka plus de 50% ari abagabo baterereye barajuwana barazi hari cyo hanura abadiaspora ngo ntibazo barahendwa yewe n'abadiaspora sinda bahanura birabasha batanga yiwabo ntawaye bakuye mu mufuko bayabibe basura bayabibe mugabe ikintu jewe nsaba leta yuko ikabibishoboye kandi ndazira bishoboye n'umuvyeyi wa bose Kevin Murundi mugabe ikintu gihari
ajya amafaranga Keve agira kwize indwi zihi Keve arakujije indwi zibiri zirenga muri prison kandi agira gende gushiga urubanza naho uzi ko batamurungika mu mimba bo bace baronka amahera babandanye baryoherwa kandi nahari zigiye kamera barashaka kuba bahazi bonyene ni complot yabo barabe leta bino bintu ibihagarike hakiri kare ajya amafaranga naho baba yatoje leta irafise ububasha bwo kumutumako akayasubiza umaguru masha canke nawe ahanwe ko rubya n'ugwese ko kwiba abanyagihugu ko biba barundi hamwe amahanga ariko araterera n'umurundi ariko araterera beko barike ba diaspora yo leta iri kwirabasaba muterera igihugu muhora mubikora havyo mukora Nelly ndagushimire cyane nani ndagushimire cyane birababaje juste birababaje ibintu nk'ibi biko bitanguye gutya muri entertainment sova twisanga twese n'ama business twayahevye tuje muri entertainment gusegesha tuvuga ati mudufashe That's kwa baza kugira commentaire ngo naho ngo vuga bagusupporting ni kuri Imana irandinda cyane. Reka ndamushimire Nellynat kukanya yashoboye kuronka akaba ari kumwe natwe kuri micro nyene juste Gael ni harambe kuri ni harambe ubutungane twizere ko ubutungane biko barakora amatoza yimbise kugira ngo abarenganurwa banenganurwe ukuri gushobora kumenyekana nimbo umuntu yarivye nimba ativye ntiyivye nitwa kwinjira mu kazi k'ubutungane ariko vyongeye n'amahera ariko aratozwa ubutungane buyajemo nuko ego twama tubona Nelly umenga nkuko wamuvuga mu makesi bajya abakenyezi bama barimwo umenga biraborohera gufungisha umuntu bega ico kintu cyama gituma bajya abakenyezi hageze ubutungane umenga umuntu wese baburanye biroroshe kindi bamufungishe baza ko ari giki kuri cyo ntaco nosha guhaguruka ko ntaconzi ariko iconzi coco nuko misi yose bama batsinze misi yose ivyo bama bakora nta musi numwe harabamwe khesite byama bipfa misi yose bagomba gufungisha abantu misi yose bagomba gufungisha abantu byama bipfa n'ivyama ivyo bama bashaka gukora byose byama bipfa hama misi yose derrière les justes hama hari Imana ubu Keve mama wiwe ariko ararira Keve ari ngaho itetse n'akazi yari yagiye ko gashobora kuhagarara bya bintu by'amasoko bamicizi n'abagiziki abantu baravuze basi ko ariko aragira fundraising nasabe basi nagende avuge bamurekure mbwa ikintu navuze umuntu birorosha kumutwara mu butungane kumusohora nabo bashi bifise ko kuko umuntu abari mu maboko y'ubutungane kandi kibi wagikoze uba wagikoze nuko reka ndabashimire wese mwavyo murimo murabana natwe Imana ibarinda agasuzuguro ibarinda inyoshambi n'amashetani yama imisi yose ariko aragerageza abantu amaraso mera ndamwami wa Jesus Kristo yama bakingira ndabwira ati bye bye, la vista ula ushuro hushura none.